kubera iki ivyo bakubona ko utobihindura basibwira bakubone neza bike mpindura benisho mbene nabihindura uzongurira amavuta uzompa ifasha misi yose y'amavuta konzi utari UNICEF yo gufasha imfuvyi ndabihebe hanyuma nimba nkeneye neza ndabira mama ngo ngurira mega ko abatipe bo mutakigura n'amamega uramaze kuja mu rukundo gakersi wewe kuvuga ati je ndakunda umuntu mva ndamukunze iyo muntu kwe ego kumva umenga ati wow fresh gusa nuko nkunda ntakundwa nico kibi kubera iki none udakundwa kubera ushobora gukunda umuntu ugasanga wamukunze sana uryamye niwe wiyumvira uryamye uramurota mugabo wewe misi yose abadukundana ndabadraga gusa si bose gusa je urinze uzakundraga sishobora kukwemera oya ikintu nkunda kiri ku ifoto canke muri kamera n'amaso gusa nta kindi iyo wiravye no mukiyo gusa je nabaze urya amafaranga cane y'abashinwa niyo mafaranga amaze kurya cyane y'abashinwa amaze kurya cyane yes je cyane nifuza kuya ati mbega Kersi bobo abo bakundana arabibukaho kweki ntabibuka abana urabibuka yego iyo muhura bibuka mugato aba ex nabo mwigize guhura bose aba ex ndabibuka kandi aba ex banje benshi bose turaganira uko ari 102 turaganira 102 aba ex jana na babiri groupe ni groupe nabashize muri groupe nibo bakubabaje benshi cyane nibo bababaje benshi narabaheba bamwe canke nkumva ukangora twasohokanye mu gatondo ukangora nkaca ndaguha nkasohokana n'undi swa mbego bibaza ko gukundira iki Kersi umeze gute ubwiza bwa Kersi bumeze gute oya sinzi kimwe gusa ndi romantique okay urabona umuntu ariko ariraba mu kiyo ari ahantu yiraba cyane ababona ko ari heza cyane gusumbya ahandi kuri Kersi aho naho ntameze gute sishaka kugira mariage shaka urabona bya bindi bavuga bimwe vyo mu bazungu mupanga imyaka ari imyaka 10 mukabana kuri contrat amasezerano nivyo ukeneye bamaze gusohokana n'umugabo w'abandi ho umugabo gute umugabo w'abandi umugabo afise umugore afise amafaranga amaze kugendana nawe Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakunya makuru chama kibazanira bishisha muvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuba tubikora reka tuze dukingurikira Imana hama dusubira dukingurikira namubwiye bakunzi ba Buja TV bakunzi ba Budey aba boss bacu. Yes, uno musi rero ndakubwira ati kuri mikoro kuna Benny behind camera sike professional. Uno musi rero ndakubwira ati ndi kumwe n'umuntu musanzwe mumenyerera navuga ko ma TV online menshi cyane bivanye n'ibintu akunze kubamo n'ibiyakunze kubamo ariko hari ibintu byabo nabonye byaciye kuri televiziyo ntavuze izina biratuma niyumvira avuga ati mbega ubuzima kweri uyu muntu nibwo abayemo mbega bimeze gute mbega byagenze gute ubuko ndamubonamo ibujumbura mbona umenga ameze neza aratandukanye no twabonye kuri televiziyo araza kutubwira uko byagenze uko bamufashije mbega ko bamufashije ko atigeza nashima ko twumva yuko bamuhaye amafaranga ko atigeza navuga ko bana yamuhaye mbega bimeze gute turaza kuvugana nawe araza kutusigurira byinshi araza kutubwira n'ivyari byamushikiye nuko bimeze yes nakubwira ati rero ugira subscribe ugira na mugenzi wagira subscribe kugira ngo turonke bya bihumbi jana byaba subscribers reka kumbere duho akanya abaramutse hamacho tubananye ikiganiro bite nipo yaza neza meze neza ndashima Imana ni Kersi shamuramutse Kersi bite nisa meze neza makuru y'imisi ni meza indora ikoroye Ndishije ka beri shukushira kusubiza biyembuze bimeze gute no Shabitse neza ndabaramukije cyane bakunzi ba Buja TV twaherukana kera vraiment kera cyane kuri ego bimeze gute rero Kersi umunsi kwanza umeze gute kuri Kersi kwanza kuri Kersi meze neza ndashima Imana vraiment ko bikose bimeze neza cyane ndabona nagapo kameze neza oya ndabire musanga ufisinde uzanga ufisinde muga byose byo birashoboka rega byose ni bibaho ariko uno musi mbega kuri Kersi uko bigenda gute wavyitse gute bimeze gute musi kugenda gute umunsi uri kugenda neza kuba nicaye aha ndashima Imana Kersi ari Bujumbura mperuka kumubona ari ruguru Kersi wayi byagenze gute Kersi navyo nivyo byatumye ndana gusaba n'ikiganiro kugira ngo udusigurire twarakubonye ruguru rukurarima ukurasaba ko gufasha ariko right now tukubona ngahi Bujumbura umeze neza wambaye neza uri you look so beautiful umeze neza usa neza cyane kubwanje vuga ati mbega byagenze gute Kersi ko atatubiye kuba mufashije ko atagiza nashimira n'abamuhaye
bon jewe mu bisanzwe ubuzima bwarase turagenda hariya anya sivyo okay tumaze kuja hariya je navuze byinshi kuri TV raho narinze kuvuga izina ariko so ninde yavuze ko yamfashije baravuga yuko bagufashije n'abantu babibonye benshi bavuga ko bagufashije bivanye n'ukuntu bakubona ko mbona yo basha nukuri umuntu azi ko yamfashije nagende muri commentaire akomante jewe nta muntu umwe yamfashije gusa ukuntu byagenze nuko nari yavuze ko papa wanje ari Tanzania ntiyari kubona nshikiwe n'ibintu nkabijya hama ngo yirengagize mwakiyagera naciye ngenda marigihe ntari ngaanye hama nyene birasubira biragenda neza gusa umuntu hari umuntu umwe yamvuga twara dusanzwe tuvugana kuri telefone ari muri Amerika niwe yabwiye umuntu amese 50,000 ngo sukishe nta wundi muntu jigeze afasha baje yo uzi ko yabikoze yagende ko yandike muri commentaire je ni wapi atari 50,000 waronse novuga avuye muri Etats-Unis nta yandi vraiment mbega bimeze gute hoho wagugusaba imfashanyo bimeze gute yarakubwiye cyavuyemo kuko twebwe kenshi abanyeshima kuri dukoze ikiganiro hagize ikiboneka tusha tukumenyesha wowe babiraba oya ntavyo yambwiye wapi none ko tukubone ngaho Bujumbura bo vyagenze gute ubuzima bwarakunze ubuzima ntibwakunze cyane ariko ndashima Imana uko bimeze kose nta wikwiza ibintu byose ya ariko ndi ngaho Bujumbura nyene ya aho Bujumbura ubuzima bumeze gute keshe sa pole ndashima Imana benisho ya urashima Imana uko bimeze nuko wari uvyifuzaga keshe siko wowe kubayeho niko vyifuza ben jewe aho ndi kwanza ndavyishima kwanza aho ngeze gusa ni vya biri tunyene abantu ntidushima tuma twifuza byinshi none suko nyene nawe nuko nyene bimeze wifuza byinshi birenze urifuza byinshi ukifuza harya nkaje uko ngana se nifuza ko nova nkibana na mama wanje bacaba muhira sinifuza ko nova nkibana na mama wanje urufuza ko woba gute none wahe kwibana je nyene sérieuse gute none kesi wibana n'umukobwa kubera nyene ariko niyumva nyene kuno kwibana none ko bidasa neza ari umukobwa yibanye gakersi kubera ko bidasa neza kubera ko usanga bidasa nabi ubisigura gute kersi no bisigura kubera hari abaca bimvira ngo ugiye kuja nivyo nshyize kuvuga kuko ngo umuntu si imashini ntusi imashini bashobora kuba biyumvira ngo umuntu wacaza gukora ubumara y'ibiki siyo don siyo ngabirano yawe none hagiye ubumara n'ingabirano ni don no n'ingabirano none benisho ntihariho ujaye akavuga ati sinzopfa subiriye hano n'uwundi avuga ati c'est don ni don n'ingabirano yanje narumva n'ingabirano yumvira kwikorera abagabo 200 ku munsi gasha benisho ni don atari kwemba akazi gakomeye yes ariko kubwawe reko umuntu umenga we ntavyo woshobora urashari muto navyo ndoshobora vraiment sayere benshi barakunda kuvyiyumvira bivanye n'ivyo bambona ko n'ivyo babona urya mukobwa ni none kuri kino bakwiyumvira gucyo kersi bakuvyo bivanye n'ivyo bakubona ko kubera iki ivyo bakubona ko utobihindura basibwira bakubona neza bike mpindura benisho mbene nabihindura uzongurira amavuta uzompa imfasha misi yose y'amavuta konzi utari UNICEF yo gufasha imfuvyi ndabizi none niyo mpamvu rero tobiheba ndabihebe hanyuma nimba nkeneye none ndabira mama ngo ngwira mega ko abatipe bumutakigura n'amamega none ari umutipe zo kudragana kugura amamega babarira abatipe no fake soit fake ni mwese oya vraiment oya benisho nawe ndazi ko ndazi nawe ko umustowa yagurirwa n'amahaba kimwe gusa ico menyaco abatipe bubu ntibakigura mega abatipe bubu ntibakigura mega kubera ikiro none nko mutipe musohoka nabona kugura mega nta sense dusohoka dusohokana tugiye kiravuze ko usohokana na jisho gusa niwe sheri wawe niwe dusohokana na jisho ati rero uvuze ati rero abatipe bubu ntibakigura amamega bagura amamega sinzi kene bameza ahubwo no gusohora out ntabigira
sinzi ngene mumeze Benishu arakubwira ngo ndi mu kazi kenshi ndi mubiki nkawe ngo bose abantu batanu nagira ko mu kazi wo bitahura Kersi misi yose na dimanche akagwa ari mu kazi nyene misi yose man none rero kurondera amafaranga nyene amafaranga acaca na henone ntiyakuza rero achagwa wewe ayo yaje nta ntamura gwamahera nta musheri murakundana gwamahera ndayironderera wirondera mu nzira imeze gutega Kersi kubera nyene baragucorera abantu baba bafite amafaranga baracorera bivanye n'iki n'ukuntu nyene wimereye ukuntu utera inkuru ukabona baragucoreye bagucoreye nk'akadolari ucugenda ukabika ukazuza urasohoka wisohokana ntunamusohokana Kersi nifuza kumenya ati mbega ko bagucorera bujyanye ntibora bagusaba ibindi bintu bagucoreye amafaranga ibiki vuga ikirundi cizura mu bagusavye yuko umujyamana kuryamana je petite sœur wanje turyamana iyo turiko Kersi gamana agira tuve ndabivuga kwe bivuga ni mukivuga ikirundi akakubwira ati akagusambanya nkuko basi gusambanya mbe tuba twavyumvikanye cyangwa abafashe ku nguvu abafashe ku nguvu bivana kuko gufashe ku nguvu abayugunyene utabishaka kutabishaka none woza gukora ibintu utabishaka mfashe kubujya rero yaguhaye amafaranga rero urumva muco mwico ntabigusaba basi yashatse none wewe washaka ikintu udakunda Benishu uyu no musoma oya sishobora kumusoma umuntu hari n'undi ushobora kuvuga ati Yesuragice kamana ari ushobora kuvuga ati jembre mu wapi oya hari umuntu kabe mvuga ati uyu ntiyona oya nta sentiment ntizoduga kame nubwo yoguha esheke toyitora Nifuza kumenya ati Kersi mbega wowe umuhungu uvuga ati uyu muhungu ndamubonye numva no kumenga nuko no musoma ko vyonyorohera umuhungu abameze gute jisho nta wundi muntu jisho ameze gute asa gute ndabona so je nakunda batipe bare mu maso bavyibushe batipe bare mu maso bavyibushe yego inzobe yirabura yirabura b'inzobe wapi baravangana kuba birukirwa n'abakobwa benshi usanga nyene menga ariho mucume usanga umenga ni ntuzeye n'urudandazwe ariko nizere yuko umuntu agukunda tokuvanga je niko ndabibona Kersi oya sajenda fisi ntuze ndafuha sana urafuha sana yego uramaze kuja mu rukundo ga Kersi wewe kuvuga ati je ndakunda umuntu mva ndamukunze uyo muntu kwe yego kumva umenga ati wow fresh gusa nuko nkunda ntakundwa nico kibi kubera iki none udakundwa kubera ushobora gukunda umuntu ugasanga wamukunze sana uryamye niwe wiyumvira uryamye uramurota mugabo wewe hari yafise uwundi hariya pembeni ugasanga hari umutipe rigeze gukunda ngera muri clip naramucorera vraiment amucorera kumuhonga ego apana kumuhonga apana nk'abajye b'abakobwa bahari oya ukamwe basi nkamucorera agende kubera nibaza ati ashobora kuba nyotewe nkavyibwira nkamurungikira na mama wanje ntamuhaye no kuri kwimana nkamucorera namukunda sana nta na kimwe yambura nabindi bintu wamuha atari nta na kimwe yambura nakugati nta na kimwe yambura byose waramuha byose n'umushatsi n'uyu mushatsi nari mu kumumu sere ko byace bigenda cyane mu store ntumbwire kubera nagiye surprise nyene ndamufatana mu store nyene gusa kubera yari iba muri ntuze ari inzu muri yaba mu Kinindo naragiye nyene ngiye numva karuru kenshi nanza ndaceceka rero umutima muratinda biranka cyane ngenda ndadodora cyane numva karuru kenshi nk'abari ko baragwana apana man namemvuga ngo uvuge ikirundi ntavyo novuga ariko nyene narababaye sana ndimvira ati mana kino gitipe Yesu byaje bintuma nsubira kuja mu rukundo ntevye mvuga ati mana kweka atipe bumeze uko ni mwese yo cyane umutipe ari nzaro nk'umuntu uri murenza mukora ko ati be uri mwiza ngo merci acoje hari akavuga ati ndi mwiza reka nzokwereka oya kawaida je mu rumenga Kersi umuhungu kugira guhemuke cyangwa umukobwa abafise ingeso yiwe iri muri we ahubwo hari gihe umva umuhungu muragenda agatinda akaguhaga sivyo ahubwo ico mbona rero nuko umukobwa n'umuhungu mukundanye bivanye n'ivyo aja kubwira muzoze muvuga ati je shaka
ntituzobana ariko aza kubesha tuzobana karamata ni wewe uzumbwira ati Jesse nkeneye ko tubana basi mugire ariko ubu co navuze ati mutibe tuzoza turakundana ntituzosubira gukubitana azopfuma nyima amafaranga ariko ntituzosubira gukubitana twebwe tujye nka jendi serie vraiment umwana mwiza sike n'umwana mwiza titi umwana mwiza inde siradi yakarinda ngo banaranye na kakamderiwe mwaranye kashari yes Kirsi nifuza kumenya ati mbega Kirsi wewe biramaze gushika akadraga umuhungu akabwira umuhungu kwa mukunda misi yose aho dukundana ndabadraga nibadraga gusa si bose gusa jewe uri inzu uzakundraga sishobora kukwemera ndakudraga jewe nyene nk'uburi mwiza kugira udraga umuhungu vyagenze guteye donc urumva kuvuga mutigumya Twigumya plutôt. Okay. Urumva jewe turashobora kuvugana nkurashobora tuvugana kuri Instagram kavuga ngo je nshaka nimero yawe. Urumva sije mba nawe donc urumva umuhungu umwitaho sivyo. Urashobora kuba umwitaho akabafisundi hariya atamwitaho. Gacha shaka rero uko mwoguma muyaga. So nukuvuga ko rero nimba ngiye kuri Instagram nkasanga yanyandikiye nkamwandikira tukaganira gasha saba nimero tugacha tuganira kuri WhatsApp tuganira kuri WhatsApp tukaganira nyine nkabona nanditse message directement gacha nyishura si nkabona nanje nawe yanditse message nkaca ndayishura umva kibari kiyago kurya nkuko turiko turasubizana mwasha usanga nyene ugasanga batawe kwitwana bebe wiya nkaca ndayo mubwiye ati je ndagukunda nibisanzwe shobwa ati nanje ndagukunda kandi nari natinye nanje kubikubwira umutipe ko ati nari nagutinye kubera kurya kuntu meze kuri TV nibaza kugati tugaje dukundana bigaca bigenda neza hama bikagenda neza kandi ukamuhonga akaguhonga oya je nta mutipe atari uwo mutipe twakundanye umwe je nta mutipe ndaswa ariko abandi nibo baguha uramaze kujya amafaranga naragutega Kirsi y'abahungu kuva nakavuka ntayonzi ntayonzi sa nta amafaranga mukongomani n'ojya kubera iki no utinyiki ntanakimwe ni inyama gusa nyine hari ukuntu bacha aguma kwibutsa ati ya mafaranga uribukana wa musiko naguhaye ni je sinabikunda mu buzima cyo gituma uramaze gusohokana n'umukongomani none oya ntitwosohokana kuko urabazi kuno bameze biragoye none nkayo maze kujya Kirsi uvuga ati je ngereranije amafaranga y'abahungu maze kujya ngana gutya ngereranije amafaranga maze kujya sino yaharura ni menshi bakubwiye yarihe ndarihe gutemanye Dariye gute. No yariha. Sa aba diaspora bonterera nibisanzwe babakobwa. Ariko nizere ko ari benshi cyane. Oya sime. Amaze kurira amahera basi. Abanze kurira nk'umudufate ayitike cyane. Amafaranga yose muri rusange ujya muhunga goma gati Kirsi je vraiment je t'apprécie tora amafaranga. Ndagukunda canke ndagufana déjà ibintu nk'ivyo. Ndagufana niyo maze kurya menshi vraiment yego. Ndagukunda je bambira amajambo gusa je nta numwe ko simba numva yuko umuntu je ndamukunda nimba dukunda akaba ndikunda kubwira ati nguririki simba ndagukunda n'umukunda ariko mvuga ati yamahera ati ndagukunda Kirsi ndagufana Kirsi ndagufana yose Kirsi nshaka umpe ndaguhe undamuhita byabindi ko turavuga kare déjà umuhungu kuba abayemera ku mafaranga y'ugashaka yuko dukubitana yego ibintu nk'ivyo bivana n'amahera je kuko hari umuntu ushobora kuvuga ati nk'ubuye umuntu ushobora kuba atari mu rukundo kavuga ati kuko urazi twambaye imiribiribe nishu je nivyo vraiment ndagutahura ugasanga umuntu aje akubwira ngo Kirsi nshaka ngo iki gihe ngo ndingaha ugasanga umuntu Imana yarakubesha aba mu Kamenge ngo mwiki gihe ngo ndi Bujumbura ngo mperuka kuva Canada ushaka ngo tube turi hamwe usanga araguha amafaranga gusa njye nabaze ujya amafaranga cyane y'abashinwa niyo mafaranga amaze kujya cyane y'abashinwa amaze kujya cyane yes je cyarifuza ko yati mbega Kirsi bobo abo bakundana arabibukaho kweki ntabibuka mani urabibuka yego iyo muhura mugato abo ex nabo mwigize guhura bose
aba ex ndabibuka kandi aba ex banje benshi bose turaganira uko ari 102 turaganira 102 ya aba ex ijana na babiri groupe ni groupe nabashize muri groupe ni bisanzwe ufuye n'ikimana wabashize muri groupe aba ex bawe we abamaze gukubita ni barenga 102 uvugishije inde wewe wewe yo yaje oya vraiment joya ikirusirwe barabona wengeje ati aba ex 102 kandi urabashira muri groupe bakavugana turavugana sofu uwo turi kumwe ubu niwo tari muri iyo groupe nawe nyine akazo mu ex zo mu cana mwajuta admin ni jewe nyine nayo nibisanzwe benisho nibisanzwe nk'uko no camvuga ati twitoze mu bamisi b'urukundo urumva ko ncana n'ipambu wa mbere wafura mu wa mbere ko ufite aba ex benshi gwera aho muri abo bose nibo bakubabaje benshi canke nibo bababaje benshi narabaheba bamwe canke nkumva ukangora twasohokanye mu gatondo ukangora nkaca ndaguha nkasohokana n'undi swa mbega ga Kersi uko twumva yuko wewe benshi ari ubadikaga canke bakagukunda birashika mbega wibaza ko bagukundira iki ga Kersi umeze gute ubwiza bwa Kersi bumeze gute oya sinzi kimwe gusa ndi romantique okay Urso hamburger. Donc des romantiques alors n'umushinwa nawe yigeze kubimbwira. Umushinwa donc hari ukuntu urabona gishinwa je kataconzi. Hari ukuntu bandika muri phone bagaca babigira mu France gaca bisoma rero. Ayimbwiye umushinwa yabyanditse mu gishinwa cyane nanje kavyandika agaca bisoma mu gishinwa. Abimbwiye avuga ati kumbe ndi romantique nati ndabizi na mama arabizi ko ndi romantique man uri romantique uravyishimira icyo kimwe ndi romantique biranje ariko nanje iyo mbabaye ndiyumvira ico nayo wabari yece nifuza kubaza imbega kuri romantique ariko urafise ikindi kintu uvuga ati je ndishimira nka Kersi kiri ku mubiri wanje oya ikintu nkunda kiri ku ifoto canke muri kamera n'amaso gusa nta kindi iyo wiravye no mukiyo niravye mukiyo oya sindakunda ko nko ku ifoto man bo urabona umuntu ariko ariraba mukiyo ari ahantu yiraba cyane ababona ko ari heza cyane gusumbya ahandi kuri Kersi aho naho ntameze gute ahandi naho sino havuga naho niho hameze neza ariko nibisanzwe ico gihimba cyawe ukunda kiri ku mubiri ico gihimba bashaga mana ni atari ni kimeze gute uratanguye kusumisha urusaku igihimba cyawe ga Kersi ni igihimba nyene ni we reka naho avuga ko tuvuge mu Kirundi oya hari ibintu bivuga ati ibintu yes kumbure uburenganzira bwawe kubivuga cyangwa utabivuga ariko nizere yuko uravuga ati jewe ngaha ndi proud yuko mbona umenga hasa neza cyane gusumbya amatwi hasa neza gusumbya amazuru gusa neza nabifise kari amaso n'amaso na don yawe yayimeze gute singabira ni yayiga singabira nyinshi ngabira ufise nk'iyaye nga Kersi ndabisingabira no kuvuga none hari umuntu aragavuga ariko atazi kuvuga ndafise ingabira no kuvuga ikirundi cyane benshi bazi ko nzi ikirundi gusa ndabeshe wese ivyuzi ndafise ingabira no yo gukina ndafise ingabira no kwactinga ibintu byinshi guys kumbura urumva ko Kersi twavuganye byinshi cyane ariko je nsharifuza kumenya ati mbega Kersi wewe ahora yiyumvira ko azogira umwana maybe umunsi tutazi ko twumva yuko ari yatwayinda barayihakana mbega ntizi ko byagenze cyane ko ariko baradukinisha rono nsharifuza kumenya mbega Kersi we arifuza ko azogira abana ari yiyumvira ko azogira umugabo ari yiyumvira ko azogira famille ego ndiyumvira naronse umugabo mfise umugabo urimvuza ko uzogwira umugabo uravyumva cyane ntavyo boda ndabibona benisho ndabibona ko nzogira mariage nkagira ubugeni cyane sinzogira sishaka kugira mariage shaka urabona bya bindi bavuga bimwe vyo mu bazungu mupanga imyaka nimba y'imyaka 10 mukabana muri contrat amasezerano nivyo ukeneye contrat Kersi urakunda abahungu wewe kubera ikimana kubera ko rero utogumana n'umushaka ngo n'abahungu usanga hari igihe uwo mutipe usanga yaguhaza gushanga guma rero mwavuze ati mwagiye kumana mukavuga ati turasezeranye tuzobana karamata hari igihe
mani vyanka bikanga hari igihe mu vyanka rugo. yuko ugira wihanganira amakosa akora ndabesha ivyo ndahamya aje uvuga ati ubucuzi uraharura hasigaye imyaka 3 sha nzoca nigira agatubwira ivyo ugomba kigisha kugira ivyo ugomba n'uburenganzira bwawe kubera abandi barandindiriye mu matipe b'abarundi nta rukundo bafise ikintu cambere abo turafise urukundo Beniju turakunda turi murakunda romantique turakunda abarundi b'abahungu turakunda murakunda ariko murahaga cyane muhaga n'ingoga wari duhaga uhaga nawe bari yangeso yiwe niko ndakubwira beshi ko none mwabo sande none ndakubaze none ngaho novuga ati novuga ngo 100% kandi ari 102% 100% none urabona uhaga gakezi ariko je shobora guhaga umuntu ngo ndamugushikanaho ngo nca ngenda kundi mutipo ya ngo mumwihanganire ubonyene ngo ndamwihanganira ati nubwo raguhaze nta nakibi Guys, je kumbere mvuga ni Kelsi gumye mvugana nawe uravuga aravuze byinshi cyane Kelsi kumbere byinshi arivuza mbega Kelsi arayicara afite kwiyumvira ubuzima bayemwo muri rusangi novuga ukuntu asanzwe yimereye kuko ari abantu benshi bakumva uri kuravuga akavuga ati ujya mwana ameze uku ora wicara asukimvira ubuzima bwa Kelsi benshi bashobora kuba biyumvira n'amakomantere menshi ndayasoma ndashobora kurara ku telefone kandi benshi baragutuka benshi umviriza ndashobora kuba kurara ku telefone ndi kuri commentaire gusa niyumvira ko kantu nkasoma commentaire nkayumvira ko muga ntaco bintwaisha abantu benshi bakwiyumvira ngo Kelsi ameze uku Jessica meze kimwe kusamba shanye ndatera inkuru cyane vraiment ndatera inkuru kuri kutagira abagenzi benshi babakobwa Kelsi abakobwa bafise Jessica sinkunda abantu bafise umunwa munini mu buzima kandi sinumva yuko nshaka kuko yaba ngenda n'abakobwa usanga uri kuramena amabanga menshi kuko amabanga mbiste ni menshi cyane kandi yabati menshi cyane usanga rero uri kurayavuga ugaca usanga ageze hariya mu rumonge wavugiye ngaha Bujumbura mu Kamenge usanga bigeze hariya je nivyo ntakunda rero ariko mutipe kandi je sishavura nini cyane urashavura cyane nubwo yashavura cyane ndashobora kuba shavura umutipe n'ubu twaba twica ahantu kabavuga ati nkamuvugisha goma hoze nkamutuka kaguma hoze nubwo rero umutipe ucuga umunyishurano usanga twagwaye ariko kenshi uravyakira tura umuvuga nawe ushavura uravyakira tu ndabyakira ko umutima arashobora kuvuga ati Kelsi ndamumenyereye nubwo avuga niko yimereye nubwo avuga ndazaraza kusaba imbabazi après ishamvuri heze naho nasenga kera kubera amabanga abiri ntabangikanwa ndi mwisi sindi mu bana kandi n'abapasiteri benshi n'abafirmasoni mugabo basenga haleluya ariko wewe vuga ati je kazoraje kukuvugishwa ko ujya muhungu mugenda naragubesha mu izina rya ambesha nkandi Imana irazi binyibwirira ati wowe ubimbwira nkandi wewe ari umupasiteri yigeze kuzavuga ngo ngo Imana iranye ibyo bintu usiga ku jisho amen Chamvuga ati kurya umpase yasezana ndiko ndakoresha telefone abise biri hari dimanche aratangura araririmba ndamuraba nanje ndamurangamira carandaba ngo amen ngo mugimanira nk'ibyo bintu usiga ku jisho amen Chamvuga ati nawe bugimanira iranka kujya usambuza abamama amen habacha ati abubatse Chamvuga cyatangura ngo mbe uratsi ngo hahiriwe umuntu azokumviriza ngo bakozi bibara Chamvuga ati uri umukozi w'Imana wahehe umukozi w'Imana hehe ko wirigura sambuza abamama ngo abagabo ngo babajana mu kuzimu ngo bigwabajana mu kuzimu wewe uri wahehe ngo Imana ngo rabi ankurakura ku munwa Chamvuga ati iminwe ikurakura ko utayikunze Yereko na profita muri make turabero twanjera Chamvuga ati ndabiraho ngweraba Chamvuga ati nenda kubaza uri gukora umuntu wa shetani yego dufate par exemple ko ndi umuntu wa shetani none gukora umuntu wa shetani ku muntu byo no mutari ko wandura shetani nimuzoswe kutubesha natwe Imana turabizi ko je narigeze kuba nere kwa ndanavugishwa ntuzoswere kuzurampinda Imana ntivuga ngo genda mutuka abantu ngo naba shetani he byanditswe na cyane umuntu ugenda umusengero uvuga ati
Kersi Imana ndakwinye niwarara muri veye ukagenda ukinjira muri jeune kubera Kersi nta kibuzi Imana itazompindura no kuri nta kibuzi Imana itazompindura kenda ukamvuga mwibarabara unyamukobwa ni n'umufilmasoni Imana izokumviriza uri pasiteri wahiye nace namubwira ati nico gituma n'imitwaro itishurwa nico gituma no mwishengero mwango ngo Imana izoguhe iherezi iki Imana iratanga amafaranga Imana irahezagira gusa Imana iraguhezagira kandi umuntu imigisha yarayivukanye naho kuvuga ngo Imana ngira bisubije inyuma bya bintu yarakwemereye ko ntake batanze amahera dimanche Muno musudatanga Imana ngo yamigisha ngo yamwemerera ko Mungu ngira yisubije inyuma amen Basha none tubwire ikimana imperezwa basino bwishikara mu misa Impereze na heraba narabatijwe narasangiye nta na kimwe nararaganiye nta na kimwe narakora cyane injira no mu bakizwa oya sinabatijwe bakizwa be numvyumvise umenga yumvira hari mu pasteur bavuga ngo Noel ntibaho sivyo hari mu pasteur neza yemeje neza ko mishengero yuko irya Noel ari umunsi w'uruzuba Noel ngo nta mwana bivuka rya Yesu ngo ntiribaho ruba ngo barigeze bandika amasaha Yesu yavukiyeko ngo barigeze bandika itariki yavukiyeko ngo urya ngo hari umunsi w'uruzuba ba deprasije wacha bashira Noel ngo hagere ngo nuhimbaza Noel mu bandi ngo uzobutanze ikimazi Chiche ni mbembasha mbatizwe ibintu noswemwo yuko Noel baho nce ndavyankoya ntibikunda ndasenga nyene hama ndabivamwo ubu rero bubaye mu buzima bumeze guterera mbaye mu buzima nyene bw'Imana gusa nyene nuko nyene ntasenga gusa nyene Imana yavuze ko ivyo bintu misiga ngaho itabikunda ngwengo Imana ngo ntibikunda gusa Imana kaziminzi ku mutima hari blame basha umva ngo cyane bakunda system bamwe baravyiharaje bambonye ko atawundi muntu rera ari jewe jenyene Mujya mukobwa ngo burya ngo sho gusanga mu fermason je na fermason ndimo yandi muri sindababwire yandi muri fermason simbamba hari mbamba hewe ibaza nyabugete kiriri mbafise etaje iwanje bibazo suye no kuvyumvisha ariko uronsinzira woge oya nibeshi mama babimbye je Imana umviriza benishu gikuru ni amahoro yo mu mutima nimba afise amahoro yo mu mutima y'amafaranga nubwo no babona ntaco bintu haye urumva ko ari nawe uhumura amafaranga urafise uko umva amafaranga bayaguha ari menshi oya nta ariko ntuyaronka misi yose ari gihukena ukavuga ati je ndakeneye nkunka jewe ndakeneye inzu yiwanje parcelle yiwanje urumva ndakeneye business zitandukanye biki nibiki mugabo ni benshi bamaze kuza kubimbya kamenga reba bariyumvira ko nabandi bikeneye urakeneye amafaranga ego ngo ndakwereka inzira kuje kuraba muri album z'umuntu ugasanga nkuzi ibintu biteye ubwo basana avuga ati oya ibintu sivyo vraiment je wapi na fermason nkeneye Yes kumbure urumva yuko umuntu ariko arakumviriza neza kumva umenga nta mpano uza ariko urumva umenga Imana urayizi Imana ndayizi nukuvuga ko je ntihagira umuntu numwe azoswa kuvuga ngo Kersi ngo Imana ngo imugire iki Imana jiraza ubuzima bwanje kandi niyo yakuremye niyo yandemye kandi irazi ibi byose ndiko ndacamira bibona sivyo nubwo ati yabitabibona ariko kwisenga birakenewe usenga ndasenga mu gatondo none nimwe ndasenga none ngorosenga gajyana ndagere kuvuga ko kese urasenga mu gitondo nikihe cagezwe canditswe ngo misi yose muri mwishengero aje mashengero yubatswe umuntu nka jewe Venisho ige eglise yashinze umuntu nka jewe sivyo ni kuvuga ati rero ubwo noje kuvuga ubutumwa bwiza ndashobora kuja no kuvuga ubutumwa bwiza ndi mu fermason warubizi abantu bavuga ati Imana yabwiye ko wewe ndagufashe ngo Imana ngigiye kuguha ibi nibi ngo niwemera kuyikorera mukirwa muraduga imisozi tanga iyo modoka yawe mukirwa muraduga imisozi ngo muriko muzana abantu kumbe muriko batanga hehe kwa satana atavyo muri ngo nakimbe nishu Imana yavuze ati oh mana we hayigwa bagize ega berishije rasoma Bibiliya ndakwereke Bibiliya ngaha mu isakoshi wowe ntayisi ngira umurongo umwe uzi muri Bibiliya umurongo umwe Matthieu 4 Matthieu iraboneka Matthieu 4 ica ntuzeye Zaburi ya gatanu yego havuga iki naravyibagiye ko yisoma nkavuga ati haleluya n'umusheri wawe ugenda ufite na Bibiliya ego iyindi ndaksida zose zibaho kubera iki ni kuvuga ati nubwo ubwo mufate ku nguvu Benishu
ufise bibiri ntabishatse ucutiye kitangura kumva ntudufatiye ashu yari yayibize kitangura gupunguka cawe yicara Bibiliya babenshi babanza mu duce ndumupagani hewe kersi umupagani mubimenye yego ngendana Bibiliya numvuga naburi kure yanje Imana izokwica izoguhana nimba ukorana na mabuja wawe agutuke abona gukubira kabisa yes kumbere twavuganye byinshi na Kersi ndagushimire cyane Kersi ariko arikudusenga nabonye umenga bibiri uri nayo kwe ntibabibonye basha ndayifise vraiment banishimye none sheri wontu harakubaza impamvu twara bibiri mu sakoshi oya ntigera yibona kandi ufise abasheri benshi nibagiye oya kubana nabo none baramenya rero mva ni kuvuga ati anzije kumbwira nk'ikintu nk'ubu akambabaza cyangwa ati mani ntaca ntudufate wamvanze nkabibona tuja kuri bibiri canzange kwicarana sindagutuka hanyuma ati mbe uyu murongo cyabanza nkaharondera nk'ukuntu no bandahibwe mbwa ati umurongo urabuzi ndabuzi byagenze gute byagenze kusaba gumana n'uwo mugore wawe cyane gitahira uzokumva sese reba type murantwenza ukaza wumva araje bavanye ngo bite Kersi ni bon ati ni sawa mon ex meze neza ngo yungu ndende mu ex kweli urageza kugira ko twahibanye cyangwa ati je nice nakubwiye ko twahibanye ngo gusa ngo Jehosha ameze nayo wabaye iki shawa mukobwa yampevye nta n'indero mufise urumva nta n'indero mufise yo kubivuga wa musto yampevye byagenze gute yoshana mufatanya undi bari siko bitazokubako mbega Kersi cyarifuza kumenya ati mbega wewe baramaze kugufuma kumeba kugufuma bagusanganye n'undi muhungu akafata n'undi umusheri wundi akagusanga uri kumwe n'umusheri wiwe umusheri wundi n'umuhungu w'abandi none ucagira iki baramaze kugufata oya yego umunsi umwe niho byashitse twari aha kuri ntuzeye kuri ku mutwenzi ukagasta karaza nimba sinzikira niho ari bamenyeranye bahuye gusa nanje urumva ko yari yamenze uko dukundana oya simvuga gusohoka mu kabari mvuga nko muhira muri chambre muri chambre oya nta numwe aramfata ko eri Jesse nega Jesse nkubitana n'umuntu tudakundanye baramaze kugukona n'umuhungu ufuye n'umukobwa ufuye umuhungu turamaze gutukana ariko je nta mu stoje twogwana kubera umusore yaraje atangura arankora cyangwa ati hewe mada witonde umusore kandi navuze nikawukiye acaranyumva ijwi rero acayumva kari Kersi tabatinya sawa acaragenda yicara ngo mbabarira we ngo mbabarira ndagusaba yarazi kuca umukubita oya ntiyaravye yarazi gusa yavuze ko je ntavyo narinzi karabizi ngo yo ngo mbabarira we ngo mbabarira wowe uramaze gusohokana n'umugabo w'abandi ho umugabo gute umugabo w'abandi umugabo afise umugore afise amafaranga amaze kugendana nawe saragenda ariko sinarinzi ko ari umugore man urumva ukuntu byagenze yarambeshe ko yambara nk'umujene man vraiment kari keza cyatwara urugore gurusaza kazi sasa uwo munsi cyandamubwira ati acambwira ngo usange ngaha ku kabare naje hino wanje cyangwa ati ngo ngaha muhira sasa umugore yamanje hagara inyuma y'igiti kiraho aratwumviriza nyene gusa twe dukundanye vya sérieux neza dukundanye nyene atavye kuvuga n'umuhabara kuko je sense kasundi mugore niho rero twaza tubona umugore araje abagore bashaje ko bameze ngo ndakubwira ngo wamuko cyangwa ati ntusuye kunshafuriza impunzu umutamakazi nibiki ni mama wawe mama mbabarira ngo yangusi mama wanje ngo sheri ngurumva ari batanga kwinjira sheri n'umugore wiwe ai kari changaye ngo sheri nguyo n'umugore wanje acatangura nyamugore ninde nishe ndakubwira ko nzogufata sindagufasha wa mukobwa ufise cyangwa ati ntusuye kunkura korera impuzu wa mugore we udashaka ko ngo cengana na nyoko wawe cyangwa ati mugana na nyoko wawe kure kuja kurongorana n'umuhungu nka musaza wanje nk'umwana wawe kweka abagore mubu mumezuko ngumviriza wa mukobwa ngo n'umugabo wa mwana yitse mariage ngo akoma yihanduka nyine ngo Kersi ngo urumva ngo onye ngo n'umugore wanje ngo turabana cyangwa kutanga kujugumira nibiki je ndagutwika nimba wantesheje umwanya
vuga n'ingoga turicara umugore nawe ngo we mukama ngo nibaza ngo impamvu ngo utagitahana irasiyo kumbe ngo naka gakobwa ngiki cyangwa ati vugisha ukuri urumva ngo ukuntu byagenze ngo ubone umugore wanje ngo turafitaniye abana ngo ujya mwana ubwoba nyene asi ubwoba mani akumagira ukushavuga ati ne kutinya nibiki urumva ngo ngushini ngomba bari abwira abamugore ndarabaciwe bararyohewe ese naryohewe ahubwo akivuga ati ku mugabo wanje umutima waciye uguruka wacugira ubwoba nini ndavuga ati ndafashwe atangiye atahane ko bavuga ati igitandukanye umugabo n'urupfu igitandukanye umugabo n'umugore n'urupfu abanzi yuko muhabara ari we rupfu ndavuga ati ndabaye urupfu sawa cha ndavuga ati bebe bica bigenda gute cha ndamubwiye ndihagarara ko jurayizi ndihagarara ko misi yose umutima avuga ati ce manzi ugume hamwe sha tiwe wewe ntaco bigutwaye uri hiyo nanje ndiga ubwira umutima uri kure nta noho nkubitawe ntushikirwa sawa mu mama ashavuga ngo none muko ufise imyaka ingaca mugati uri mama wanje ungana na mama wanje sivyo ntusuye kuvuga ngo je ufise imyaka ingaca uranjejwe wewe abantu baratinda barashengerera iki barava mwaragenda kuri uwo mugabo gore yaciye anuma yari yubaha vraiment nanje canda numa no mugabo acana numa acatangura kwigigwayo buke buke igwayo buke acaja kuri telefone inkofera acigira uko canda rumwamba ati mbe kuduza inkofera abantu bagiye urumva ngo wabaze kuba ari umugore wanje amuga ati nta soni gutwara mama wawe urisho kurongora umugore angana na mama wawe nta soni kubera amahera umugore afite amahera acagina ngo ndagiye unamusu umenye ibyama ucumubwira wewe umugore wewe cyangwa ati pole sana shabe mutse uravugisha ukuri ngo ndekasha kesi ngo ndakuwe imana ngo cyangwa ati tekana umuhungu ntabwo mbwira byagenze gute bakazo nushe kunzamizo histoire ngo ndakuwe imana benjama cyangwa ati nuko bigenda urongowe n'umugore ano mwese murongorwa n'abagore mumenye yuko behanze ariho habi après muzojya mamwika nivo sindababesha urumva problème sasa acamtanga kumwe ngo ngano nkuko ngo nkejo ngo niho yafatanye ya message ngo uriyumvira kuryamana n'umuntu utari ko muravugana mukaryamana ngo ivaritsi iri hagati kugira naza guhindukira aza gufata ivaritsi ndumwe bwari bwamero bigushikiye byonyekeje ego ntawe urashira kuri mugabo nta kiretse bishika bampenda bataramfata ega niko namuhabagaye nyene muhira nta abantu basanzwe bamuzi barakora umugore wiwe ashike n'ingoga azi musa rero acavuga ati ndatwenga ngo reka kese gutwenga uhage ngo abagabo ngo tubitsa amabanga menshi ugusaba nta nikibazo tuzobandanya nyene tubandanya na son ufise hari ndero ufise byatari ariko je ku ruhande rwanje Kirsi nari kumvuga nti Kirsi wotora umuhungu mu mugasibukana umuhungu agira basa umuhungu mu apana jisho wambeshe si njisho gusa njisho turasobukana aho nabivugiye ntiwumva benishu kwinoere azi gituma jisho kwera nta numwe amuzi nta numwe amuzi nje ndamuzi ni umuzi wenyene yego nico gituma ubona ibintu byanje atabikorera mwebwe guma bakorerako nanje zorabeka ari ryo umusore akorerako kuri kajye kantu igihe ngenda kwa Cipro niho yankoreyeko yego kubera yari yafusha ariko ubonye ariko jisho vraiment ekanda murabiri igeze ko mbere twavuganye byinshi na Kirsi ariko nca nifuza mbega umuntu yiba yifuza kumandikira Kirsi yifuza kuvugana na Kirsi umusanga kuri Instagram yitwa gucange Facebook hari n'akantu zevra n'agafilme ngo mbankine man kararyoshe ndibatse urabizi byanje filme yitwa gute oya sinda kuyivuga ntirakinwa ariko tuzotangwa dukore kamera tugapostinga ni kuvuga ko rero ugenda kuri Instagram Kirsi official page yanje ni All Star Queen ya Facebook YouTube urayikoresha nayo nyene YouTube sinda gitangwa kuko ntiratangwa functiona neza yes kumbere twavuganye byinshi na Kirsi ndagushimire cyane
nanjye ndagushimiye twanaherukana na kera Wabibonye n'abakunzi nawe? ba Buja Ya TV TV vraiment. ndabakunda cyane barabizi vraiment Yes kumbere tuzosubira no gutaha twakumena Kersi yadusiguriye byinshi cyane kuvyerekeye ubuzima bwe en general nivyo kumunze byamaze kumushikira novuga ivyabo bamwemera amafaranga mbega by'amafaranga gute bajya abantu mbega aho bari bakomera amafaranga nabari barakomere kugukora ruguru bakakuzana ni Bujumbura hari abavyemembwa sinzi ukuntu byagenze kumbere bagufashije nawe nyene n'ubu ni sawa eyo boba bakoze basha umugane apana abakobwa oya abahungu oya rero n'abamama bafasha Canada hari abamama vraiment bisoneye hari umumama yigeze kusanga inbox vraiment arampanura cyane umumama muri Canada vraiment yubahwe hari abamama cyane za Canada kenshi abamama bari Canada naho bari Canada za hehe usanga badashobora usanga bameze neza vraiment barafite umutima wo gufasha bameze neza niko babwira rero cyo nababwira nuko bazokwamuko nabandi bazi bafashe nubwo je batamfashije nta kibazo ariko nuko bafashije impanuro zabo navyo ndabikengura ndabishima hama nkashimira n'abantu benshi bakomanta nabi ndabakunda cyane attention wenda bakomanta nabi ndagukunda n'abavuga nabi hari numvise umuntu ndambajije ngo Kersi ngo hariho ngo umukobwa ngo gahe Bujumbura ngo yambajije ngo yavuze wewe ngushanga ko mabishira ku mativi cyane wikinjira mbwiye ati kugira uze ko mvuga manzu yaje ko nawe biturabe turabe ko ubishobora manzu uje ko basi ugende uvuge basi byo ushaka nta rumwe agufashe je sinzi kwinjira mu buzima umuntu byo nivyo vraiment Guess kumbara twavuganye byinshi rero tuzosubira no gutaha wari kubona Beni kuri micro behind the camera nsike professional mutumira wanje witeke yari Kersi kuri Instagram ni Kersi official kuri Facebook page ni All-Star Queen. All-Star Queen. Yes, kumbure musange ko bamugire follow kuri Instagram no kuri page. Ubona bishasha vraiment sans blague. Ama picture la posting fresh. Subwa nama picture nama ntuze nama coming soon. Ego ama video ndakunda video ngemo ndakunda kuyajamo. Byo Queen video vyo. Ego ntuze niyo filme. Zojaje. Nibagereyo kugira subscribe. Bye bye.